tugeze muri microfinance twikangure. Abakozi bo muri microfinance bashika kuri 40 bidogera umukoresha wabo ko aheruka kubirukana. Ngo umukoresha wabo yitwa Ntirampeba Gervais canke Gervasi. Aba bakozi rero bavuga yuko yabirukanye atabamenyesheje amakosa bakoze. Akabirukana kandi muri bo hari n'abafisi imitahe muri iyo microfinance twikangura. Bohara batanguranye n'iyo microfinance mu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022. Abo rero yaca babwira ati nimuzane umutahe. Bagaca batanga umwe ibihumbi 500. Eka mbere ngo yatanguye no kubaha kontra y'amezi 6, arabongera kontra y'amezi 6 nyene, hanyuma abaha kontra y'umwaka. Ni muri iyo kontra y'umwaka rero itararangira niho yaca birukana ubutarari. Eka ngo nabo yahaye amakontra definitive yoba yabanje kubasaba ibihumbi 250. Baravuga bati ikindi kibabaje ntaha agaciro urupapuro rw'umutsindo. Wahejeje kaminuza, dufate akarorero nk'abantu baharonse akazi ari uko bahejeje ivyigwa vyabo kuri kaminuza, bakaba bariko barakoresha n'ubwo bumenyi bakuye kuri kaminuza. Abaha amakontra bakoresheje amadiplome yabo ya humanite. Bati akarero na karenganyo ntivyumvikana ukuntu wowe wahejeje kaminuza ubumenyi ukoresha ari ubwo wakuye kuri kaminuza, hanyuma agacaza kuguhembera canke akaguha kontra ya diplome ya humanite. Bati rero ubu n'uburyo bugaragara bwo kwexploita abantu. Mu yandi majambo ubakoreshe cane ubahembe make. Aba bakozi none muti basabiki? Aba bakozi barasaba gutekererwa kuko ngo bakoreye iyi microfinance umwanya munini. Icya kabiri, abafise imitahe basaba gusubizwa imitahe yabo kandi bagahabwa n'inyungu zayo, ngo kuko iyo mitahe yarungutse. Ubwa gatatu, basaba yuko amategeko agenga abakozi n'akazi yo kubahirizwa mu gihugu c'u Burundi, kuko birababaje ukuntu umukoresha yohonyanga amategeko mu kwirukana umukozi akoresha. Bati rero amategeko agenga abakozi n'akazi mu Burundi arakwiye kubahirizwa. Ababijejwe bo kwirikirana iyi dossier maze aba bakozi 40 bagatunganirizwa. Imana nibahezagire mwese. Reka twibanaririze gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Kandi ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage ku rubuga rw'ishuri ry'abarundi bose kuri YouTube.